بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kuwatira Islamu amahoro y'Imana abane namwe muherereye ningekani kora musanda bifuza amahoro y'Imana bafuza amahoro y'Imana mfanya muherereye abari muri gushyikiza cyacu cyiza cy'Uburundi igiti cy'amata n'ubuki igihugu cy'amata n'ubuki igihugu kirimo indongozi zijunja n'ijambo igihugu kirimo indongozi zitaho ineza bene igihugu gifise indongozi zifise urukundo ntangere ko zirongoye igihugu ciza gifise indongozi zitaho ineza bene igihugu gifise abagabo bijunja n'ijambo baragahora ku ngoma imyaka yose. Hama jewe Dr. Sware nongekana kugaruka kandi nk'umudokteri kuva mu gihugu cy'u Burundi ntanga inyigisho nyinshi zitandukanye nkunda guheraheza mvuga ati natwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi turashoboye kubera yuko kuba twitugwa n'abandi bari hanze y'igihugu cyane nko mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Amerika, mu bihugu byose bakunda kubitaho kugira ngo twatunganirize ibikorwa byabo bya misi yose. Dr. Sware Online TV ndinga ku mpamvu zo kugira ngo nigishe isi yose abana barundi gusa isi yose kugira ngo bamenye ibibazo bafise bituruka ku mbiri yabo, bamenye ibimenyetso by'indwara kanaka. Nahagisho ndaniye gose mu mvuge gose Dr. Sware ndumwe mu bantu ntakunda mvuga gake kandi ubundi serie sinkunda kesha dukunda abantu batesha umwanya kuko banzi ku mwanya ari amafaranga kuko kesha nakirantu benshi bakende kunda bafasha kunda bavura bivanye ibibazo baba bafise. Rero nawe mba bifuze kugira ngo Dr. Sware agukemurire ibibazo byawe ufise kubasha Imana yamuhaye bisa yuko uza uri umuntu wiseriye ntuzi umuntu majambo menshi. Ndunge kandi bivuga kandi ndashimiye leta mvyeyi leta iturongoye muri umwanya yoyo yashoboye kugira nti kwemerera abantu bavuzi gakondo abantu bavuzi ingora z'ikirundi mvuze gakondo gosura imigi wacu ngo n'ururimi rwo hanze njabuka amazi abatwemerera kugira nti kuvura ubuvuzi bw'ikirundi. Turabishima gusukura ariho benshi bakunda gutakaza ubuzima batazi ingora waye iyo ariyo. Dr. Sware rero imbere yuko mvuga byinshi reka mande cyo kumenya gatoyi ibimenyetso bigaragaza umuntu agomba gutangwa ikafara. Mvuze ikafara mvuga umuntu agomba gutangwa igitambo tugende umuntu gutangwa igitambo. Mvuze gutangwa igitambo gutangwa igitambo ngo wicwe gusa. Uzo gutanga igitambo kugira ngo ntuzopfa kimwe kimwe y'ubuzima bwawe. Ariko mvuze gutanga igitambo kenshi na kenshi iryo jambo rigira ingufu grani gushobora kwica umuntu mu buryo butandukanye. Ndababwiye kandi barundi kazi bene wacu bakuru bacu ni kuvuga yuko mvuze yuko gutanga igitambo ni uburyo umuntu ashobora gupfa adapfuye. Narababwiye kisha nababwiye yuko umuntu abona umuntu wanyapfuye ugasanga munsi y'inzu igiti cyari gahe cyakije ukabona yapfuye umuruta kesha na kesha menye ko umuntu watapfuye ahubwo bagize ne baramutanze igitambo ntarahapfa hari ahantu ko ramukoresha. Kesha na kesha rero kesha na kesha ngira nci kumenya gato mu mataraga ibimenyetso bigaragaza umuntu afite uburozi bwo mu nda. Reka namanda baciye ku marangi y'ibimenyetso nka bitatu gusa bigaragaza umuntu agomba gutangwa ikimazi, agomba gutangwa ikuzimu, agomba gupfa kwicwa adapfuye. Benshi muragwara mukishana mukishana ubugwayi bwanyu mugatekereza mugatekana ariko umuyuma bikabarangirana bigarukana ingaruka mbi. Icambere kwiyumvamo iyo ujyanye mu ijoro ukumva yuko umenga hariho hariho abantu bariko baraguhamagara. Abantu baguhamagara kumva hanze hari juri guhamagara ikantama riguhamagara nkabatugambwa abozi ko mwene fulani Jodi guhamagara mwizina rya so na nyoko kaguhamagara kandi kaguhamagara bagukankamira ukunda kumva mu inzozi zawe ujya mu joro mwitiro ryawe ukunda kumva umenga harabona guhamagara gukankamira ukumva igitwi cyumvira hanze riguhamagara rigukankamira rifise ingufu nyinshi. Cyo ni kimenyetso kigaragaza yuko wewe ugomba gupfa udapfuye. Ikimenyetso gira kabiri kumva mu joro wajya mu ijoro uri mu itiro ryawe sawa
ukumva uri ku gitanda wasinziriye bukwi na bukwi, ukumva umenga harakagwi k'abantu bazunguruka igitanda cyawe bagenda bagira ukunya bakubita wabo bambaye impuzu zirabura cyangwa bakagwi k'abantu benshi. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko wewe ugomba upfe udapfuye. Ikimenyetso kigira gatatu, kudashobora kuronka itiro ugiye kuryama. Uryamye kuva saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9. Ayo masaha unatironka. Uryamye gato yigoma wikangura. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko wewe ugomba gupfa udapfuye. Ni kuvuga iki? Kuva saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8. Ayo masaha uburozi bwabo bufise inguvu. Guhera saa 10 uburozi bwabo batambuko zifise. Wewe kabari wa muntu ukunda kuroga itiro saa 8, kuroga itiro guhera saa 9, saa 10. Guhera saa 2 gushika saa 7 ugumukangagurika uroti ndo zitanye ubwoba. Cyo ikimenyetso baze ko wewe ugomba gupfa udapfuye. Ako rero kagaciyemwo kare kubashishiza ku mayandi. Ubu rero igihe dutangigisha igihe ibimenyetso bigaragaza ko wewe ufise uburozi bwo munda. Ngibi ibimenyetso bitanu bigaragaza ko ufise uburozi bwo munda. Mwana wa mukuru amunikirana ibiganiro tumwe gutanga ari byinshi kandi byigisha. Nta hindi TV muzoronka itanga ko ibiganiro byigisha uretse TV Dr. Swale online TV. Nta hindi sio kandi nta hindi TV muzoronka ko itanga ko ibiganiro byigisha, ibimenyetso byigisha byerekana ibimenyetso bigaragaza cyangwa byigisha cyangwa ibimenyetso bigaragaza uburozi runaka uretse TV ya Dr. Swale online TV. Iyi ni muzo kumva yo ya fake zo kwise copy. Turagiye ikintu cyamenyekaza ko wewe munda yiwawe hariyo uburozi. Ikintu cyamenyekaza ko munda yiwawe ufiseyo uburozi. Gitegire neza ucumve. Wewe uri kuranyumviriza aho uherereye hose. Uri mu Burundi. Nagenda kubwira yuko aho uri hose uburozi nta visa bufise. Uburozi nta passport busaba. No, ijini no. Aho uri hose barandunga kandi ikaza. Ikintu cya mbere ngikirenyerero. Kumva ububabare burenze cyane gose. Kumva ububabare burenze cyane gose munda. Kwama wababaye cyane gose munda. Kwama waribye munda ndambikira kugira imisi yose. Wo mvuka baramunda munda imisi yose. Nimugenda kwa muganga akakuvura akabura ingwara urwaye. Uko byumva. Ico ni kimenyetso kigaragaza yuko wewe ufise iki warozwe, ufise uburozi buri munda. Swat ushobora kuba warishijwe uburozi cyangwa bakuroze ikijini bakigutupira iki gishitana cy'ikijini bakigutamunda kigumira kiri munda. Ico ni kimenyetso kigaragaza yuko inda yawe ibirimwo atari byiza ku buzima bwawe, ahubwo ari bigomba kugirana kukurimbura, ari uburozi buri munda yawe. Ikimenyetso kigira kabiri, inda yawe kumva umenga iruzuye, ukumva umenga inda yawe irakanyaraye, ukumva umenga inda yawe iruzuyemo gaze, ukura byumva, ukumva umenga nta peto ufise yo kurya. Benshi mukaba mwipimishije mwivuje amatifoide, mwipimishije inzoka bidahera. Ico ni kimenyetso kigaragaza yuko wewe munda yawe hariyo uburozi. Ikimenyetso kigira gatatu, kumva umenga munda yiwawe hari ikintu kigenda kigira cimuka. Ukumva umenga munda yiwawe hari ikintu kigoma umenga kiragenda. Maruka tunga kiri mu bafu, maruka tunga kinga mu buryo, maruka umenga ngo kuragenda munda rugenda kwigora kwisubira rusubira kandi oyo ni jini hadasi. Icyo ni kimenyetso kigaragaza yuko wewe wagize wewe warozwe, wewe munda yiwawe hari uburozi kandi uburozi bufise inguvu. Ikimenyetso kurotukinzoka. Ikimenyetso kigira kane, kumva iyo utuze umube watuze umube muko onyo ukaca umenga akamoto kiki kamaraso, cyangwa kumva umenga akamoto kiki kibintu binuka bitameze neza. Ukura byumva ntabwo byavuye ku ngora runaka. Icyo kimenyetso kigaragaza yuko wewe munda yiwawe hariyo uburozi. Ikimenyetso cya gatanu cyo nyuma, kumva umenga munda yiwawe hageze ahantu ciye umuntu yisize perfume cyangwa umuntu yisize perfume yitura amanuka mota hamuka cyangwa umenga munda yikaze umenga munda inda yawe itenge kubomborana munda bibomborana bivugana bisubira. Icyo ni kimenyetso kigaragaza yuko inda yawe yaroswe. Ndashaka kubwira
ndase kandi kwigisha kandi navuze ko ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko mu nda yawe hariyo uburozi. Navuze ko ikimenyetso cya mbere ari iki? Kuronka ububabare mu nda burenze umwanya n'umwanya budahera. Ndavuga ikimenyetso kigira kabiri, inda yawe kuzuramwo iki? Kuzuramwo ibintu menga ni iki? Ibintu menga ni gas, menga ni mungu harakanyikanye, ukumva umenga na apeti ufise yo gufungura. Ndavuga ikimenyetso kigira gatatu, kwiyumva umenga mu nda yiwawe hari ikintu kigendagenda nk'inzoka. Hari ikintu kigendagenda nk'inzoka cimukira mu kubafu, cimukira mu kuryo. Ndavuga kandi ikimenyetso kigira kane, kumva umenga hajya utuze umube, ukosonga umenga mu nda havuye akamoto k'amaraso cyangwa akamoto k'iki ibintu binuka bimeze nabi. Ikimenyetso cyawe navuze nti kumva umenga mu nda iyo harenganye mu nshyize parfait ibintu bimota, ukacyo umenga mu nda iwawe ni ibintu bibombora kimeze nk'iki nk'amabombe. Mwana wa mama murundi kazi uko yanyumviriza Dr. Swale, twebwe turi abaganga dukora icyo tuzi, tumaze gufasha benshi, tumaze kuvura benshi, abari mu mahanga, abari hafi mu gihugu cyiza cy'amata n'ubuki, bose turashaka kubafasha kandi twavura bakenda neza. N'abahuri hose kandi kiri gano kandi gucumbise, tumaze gutanga ibiganiro byinshi. Gerageza turondere ku nimero yacu ya telefone, wirusanga muri commentaire ni 68 143 908 cyangwa 60 809 775, niyo nimero yacu ya WhatsApp. Uturondere kugira ngo tugufashe kubera ibi ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza ingwara, kuko hari ingwara za malaria, n'ingwara za typhoid, n'ingwara n'ibimenyetso bigaragaza ingwara za sida, bimenyetso bigaragaza ingwara za diabete. Nicyo kimwe na bimenyetso rero n'izi n'ingwara mu zindi bisaba ko zishobora kuvurwa mwakoze cyane.